Ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yesu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Injili ya Yohani ni ku kigabane cyaho cya 6 turahera ku karongo ka 51 kugeza ku ka 59. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Yezu ni umukate w'ubuzima. Jewe ni wa mukate muzima wamanutse uva mu ijuru. Uwuriye kuri uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Byongeye umukate jewe nzotanga ni umubiri wanje kugira ngo isi ironke ubuzima. Abayuda baja mu guharira bavuga bati uwo ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye. Yezu arababwira rero ati ni ukuri ndabibabwiye, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe nta buzima muzogira muri mwebwe. Uwurya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje afise ubuzima budahera, kandi jewe nzomuzura ku munsi w'imperuka. Nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanje nayo ni inyobwa y'ukuri. Uwurya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanje nkaba muri we. Kuko data yantumye ari muzima nanje nkaba muzima ku bwa data, niko n'uwumfunguye aba muzima ku bwanje. Uyo rero niwo mukate wavuye mu ijuru, ntumeze nk'umwe ba sokuru barya hanyuma bagapfa. Uwurya uyo mukate azobaho imyaka yose. Ibyo Yezu yabivuze yigishiriza mu isinagoga i Kafaranawumi. Bene wacu muri Yesu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana. Aleluya amen, aleluya amen, aleluya amen. Bana b'Imana, iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi rirakomeye. Turabona ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yezu ni umukate w'ubuzima. Yezu ni umukate w'ubuzima. Akarongo ka 51 kavuga ngo jewe ndi wa mukate muzima wamanutse uva mu ijuru. Uwuriye kuri uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Byongeye umukate jewe nzotanga ni umubiri wanje kugira ngo isi ironke ubuzima. Haleluya amen, haleluya amen. Bana b'Imana, Yezu aravuga ngo jewe ndi umukate w'ubuzima. Ni Yezu abivuga, niwe yivuga ko ari umukate w'ubuzima, ko uwurya umukate umubiri wa Yezu, umukate Yezu yahinduye ari kumwe n'abigishwa biwe igihe agira isakaramentu ryeranda buca bamwica. Yezu yarigishije iki gihe ariko aravuga ngo je ndi umukate w'ubuzima. Yariko arabibwira abantu benshi bari i Kafaranawumi, Abayuda n'abandi bantu. Ababwira ko uwurya umukate wiwe ari wo mubiri wiwe azoba ubuzima budahera. Reka tubandanye. 54 hakavuga ngo Abayuda baja mu guharira bavuga bati uwo ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye. Yezu avuze ati niwe mukate w'ubuzima, azoduha umubiri wiwe
abarya umubiri wiwe bazobaho ubuzima budahera. Abayuda batangura guharira no kwitonganya ati uwo ibyo avuga ni gute uduha umubiri wiwe, ni gute ariwe twojya. Birabacanga, barababazwa n'ibyo Yezu Kristo ariko aravuga, ariko Yezu Kristo yari karavuga ukuri. Haleluya, amen. Gatatu bakavuga ngo Yezu arababwira rero ati ni ukuri ndabibabwiye, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe nta buzima muzogira muri mwebwe. Imana iduhe gutahura cyane bana b'Imana. Aha hantu harakomeye cyane. Yezu yabwiye ishengero ryose ati nukuri ndabibabwiye. Yabisubiye mu buryo abana b'Imana turafinisha ibintu. Hari abantu bafinisha amajambo Yezu Kristo yivugiye. Yavuze ati nukuri ndabibabwiye, ubutariye umubiri wanje ntanywe n'amaraso yanje nta buzima afise. Imana iduhe kubitahura cyane, nta buzima afise. Aha rero tunahatewe abantu badasangira, abantu batazirikana isakramento ryeranda rya Yezu Kristo. Mw'iyi minsi turi kuninahaza isakramento ryeranda, turi kuninahaza amaraso ya Yezu Kristo n'umubiri wa Yezu Kristo. Yezu Kristo ari mu isakramento ryeranda. Iyo padiri ariko arahereza umukate n'umuvinyo, hajya nawe yaba ari umupadiri w'umunyabyaha, Yezu Kristo yururuka, hajya mujya mubiri n'amaraso umupatiri ariko arahereza. Yezu Kristo abarimo, hajya nawe umupadiri w'umunyabyaha, Yezu abahari, kuko hajya mu rusengero harimo abantu bemera Yezu Kristo. Kuko urinze uja mu rusengero, padiri agahereza umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, ukarangamira, ugaca bugufi, ukakugiriza kumwakira, ukavuga ati nukuri Mukama, ntibyari bikwiye ko nakira umubiri wawe n'amaraso yawe, ariko kubw'urukundo wadukunze pfa kuvuga ijambo rimwe, umutima wanje ibyaha byanje ndabikire, hama nze ndakwakire nitunganije. Niho rero umuntu aza kwakira umubiri wa Kristo akumva aranezerewe. Icyakora hariho abashobora kuza kwakira umubiri wa Kristo nko gucokoza, nko bamwe banapinga, ariko mu by'ukuri abamwakira batisukuye neza ngo bavuge cya gisabisho cyo kwigaya, bongere banemere ko Yezu ariwe bagiye kwakira, bajya kweri bajya bahakura urupfu. Ariko abamwakira bumva ko mwujya mwanya padiri ariko arahereza umubiri wa Yezu n'amaraso ya Yezu. Hari igihe wowe nk'umukristo jewe, hari igihe iyo padiri atanguye guhereza ntangura kumva amakosa nakoze mw'iyo ndwi, ese birakwiye ko nogenda kwakira canke ndeke? Mu by'ukuri hariho abantu banareka kugenda gusangira kubera ibibazo bumva ko bafise, bakumva ati reka mbanze ndeke nzobanze mpure n'umusaseredoti. Ariko iyo witunganije neza ukumva koko hariho ikigukabuye mu mutima, uragenda ukakira, kandi hajya uharonkera urukiza abana b'Imana. Bana b'Imana, kwakira umubiri wa Yezu Kristo ni igitangaza gikomeye cyane. Jewe kugira ngarukira Imana, usubire kwakira ku meza ya meranda, ni igitangaza gikomeye Yezu yakoze, kuko yakoresheje umuntu asanga ku bitaro aho ngwariye, maze ukwezi ntashobora gutambuka, icyo ari cyo cyose barinda kumufasha. Mugabo umuzungukazi ntazi, nyimba yari umukobwa nyimba yari umugore sinzi, niwe yaje asanga ku gitanda aho ngwariye, ambwira ko Yezu amutumye kuri jewe. Arambwira nakira umubiri wa Yezu, ndamubwira ati sishobora kuko ndi umunyabyaha,
binuka bisa nabi, mbese n'umugabo tubana ntitwapfunze impeta kandi afise umugore wa mbere bari kumwe. Uyo muntu ambwira urukundo Yezu nkunda n'ibyo Yezu yamutumye, kandi koko yari yamutumye. Arambwira ati Zipora, Yezu aragukunda, kandi Yezu yambwiye ko kuva uyu munsi ntuzosubire kureka gusangira. Igihe cyose uzoza uja mu rusengero uzoza usangira. Niyo mpamvu rero igihe cyose yongeye mu rusengero nkaba batanguye kumanika umubiri wa Yezu n'amaraso, padiri atanguye kubihezagira, ntangura kwiyumvira ikintu noba narakoze mw'iyo ndwi cyotuma ntamwakira. Ndasanga kiriho, nkatakambira Yezu ati Yezu, kubw'imbabazi zawe n'urukundo wankunze, no kugira urondera umuntu ansanga ku bitaro aho nagongokeye ukansubiza mu buzima, kuko bana b'Imana icyo gihe Yezu yansubije mu buzima. Abakurikiranye intahe yanje barabizi ko ukuguru kwanje kwari kwarononekaye. Hama bukeye kuwa mbere hari ku Ipasika. Yezu arakunda kunkorera ibitangaza ku Ipasika. Aleluya, amen. Nibuka ubushize narababwiye ko Yezu yankoreye igitangaza mu birori by'umubyeyi yari yabatirishije abana, kwa kuguru kwari kongeye kwanka inyuma y'imyaka 10 Yezu akunkijije. Rero bana b'Imana, Yezu Kristo ni muzima. Reka gukekeranya. Hari igihe tuba mu bikomeye ugakekeranya ukumva ko Yezu atacyo. Bijya abagatolika bagira ngo Yezu abagatolika, abantu bose bemera Yezu mu madini yemera Yezu Kristo barabikora. Aleluya, amen. Bijya mubona abapasiteri n'abapadiri bakiriza umubiri wa Yezu Kristo, ni Yezu abarimo hajya akarangura koko nk'abantu. Reka ndababwira, je nakunda kuja mu misa yo kuwa kane ku isengero dusengerako. Kuwa kane gusa niho bazana isakramento ryeranda tukarisengerera duhe imisi heze. Abazungu benshi baca bagenda, ugasanga dusengereye turi batatu canke batanu twabaye benshi, kandi harimo abantu batari bake. Bamwe baca bagenda, mugabo nopfuma ncererwa no mu misa nkagenda kwirya saha nziko ngiye gushengerera Yezu. Niyo gituma je nkunda kwigira muri chapelle nkashengerera nubwo noba ndumwe. Ayurumwe hoho biraryoha, kuko urumva turirimbo twisuku utazi yo tuvuye, ukumva uranywanye na Yezu Kristo. Aleluya, nahabwa icyubahiro Yezu ku isi no mwijuru. Yezu Kristo nani nahazwe mu myaka yose, amen, amen. Rero bana b'Imana, Yezu avuga ati niwe mukate w'ubuzima. Uburiye umubiri wiwe akanywa n'amaraso yiwe abaho ubuzima budahera. Rero nyimba amasakramento warayononye, gerageza urabe ukuntu wogarukira Imana. Nyimba ubana n'umugabo mutapfunze impeta cyangwa umugore, garuka mugende musaba amasakramento, musenge, hama mutakambire Yezu. Kandi reka ndanababwire, naho ushobora kuba mu bihe ubona kumenga ntaho Yezu mwohurira, icyaha urimo ni umenga ntiwo kivamo, ariko Yezu yumubwira ati nukuri ndatinya umuriro, mugabo mfasha umpe kuva mu byaha ndimo, ungirire neza. Ko Jesse nibaza ko noheba umugabo wanje, ntavuga ati umugabo ndamukunda sishobora kumuheba, kandi sishaka kuja mu muriro. Yezu wowe utabura uko ubigenza, uraraba ukuntu wobigenza. Yezu Kristo yarabikoze. Sinumva igeneje byanjemo kugira numve ko umugabo ndamubwiye ati burya bye bye, nta mpeta twapfunze, turi mu busambanyi. Rero ngiye gukurikira Yezu Kristo, umukama Yezu nahabwa icyubahiro. Reka tubandanye. 5 havuga ngo uwujya mubiri wanje akanywa n'amaraso yanje afise ubuzima budahera, kandi jewe nzomuzura ku munsi w'imperuka. Aleluya, amen. Nguwunywa amaraso ya Yezu akarya umubiri wa Yezu Kristo ngo azomuzura ku munsi w'imperuka.
ubwo rero utanywa amaraso ya Yesu ntajye umubiri wa Yesu ku munsi w'imperuka ntazomuzura pe. Kumuzura ku munsi w'imperuka twese tuzozuka, mugabo abatanyoye amaraso ya Yesu n'abatariye umubiri wa Yesu ntabwo bazozuka, ntabwo bazotorana ubuzima budahera, ntibazobaho. Kubaho nuko abantu bariye Yesu Kristo, banyoye amaraso ya Yesu, bazozukana na Yesu Kristo, bazobana na Yesu Kristo, bazobana n'umukama imyaka yose. Hama abamupinze, abase kumwemera, bazotorana umuriro udahera. Bana b'Imana rero, haleluya, tuje kwa Yesu Kristo, tunywe amaraso ya Yesu, tugene umubiri wa Yesu Kristo. 5:5 avuga ngo nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanje nayo ni inyobwa y'ukuri. Ibyo ni Yesu abyivugira. Bana b'Imana, ya majambo arakomeye cyane. Umubiri wa Yesu Kristo ngo ni imfungurwa y'ukuri. Iyo niyumviriye igihe nari nabayeho ntasenga, narasenga bisanzwe, ntakira umubiri wa Yesu, ntanywa n'amaraso ya Yesu, nkibera uko umuntu yantuka nkatuntura, ibibazo byaza nkatuntura, ariko haleluya, ariko maze kwakira umubiri wa Yesu nkumva basha nyimba ari ibibazo namampura n'ibigerageza kweri, n'ubundi mu bigerageza, ariko ndanezerewe pe. Nta kintu kimpungabanya, ndumva ko fisi ibibazo, mugabo mba numva ko namana morale, kuko nzi ko Yesu nkunda, nzi ko nakira Yesu, nzi ko nywa amaraso ya Yesu Kristo. Ibyo rero n'ukuri ubutayanywa n'akazi kiyo. 5:6 bavuga ngo uwujya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nanje nkaba muri we. Haleluya, amen. Ngumwa amaraso yiwe akajya n'umubiri wiwe, ngo ari muri Yesu Kristo, ngo nawe Yesu ari muri we. Hayo nahabwa icyubahiro kuko ari muri jewe Yesu, nanje ndi muri we. Wacha avuga ati intama zanje zirazi n'ijwi ryanje kandi nanje ndazizi. Buriya rero bana b'Imana, hari igihe ibintu biducokoza, ibintu mugabo watekereza ko Yesu agukunda. Reka ndababwire, jewe ndaninahaza umukama Yesu. Namarabwira ko iyi mpeta nayambitswe na Yesu Kristo. Ni ibintu abari bo batopfa gutegera, mugabo ndemeza neza ko ari Yesu yayimpaye, yayinyambitse. Buriya rero hari ibindi bintu by'ibitangaza abantu batazi, babona tugendana canke tugenda uko. Jewe ku kuguru kwanje haranditse ko igiharuro 3. Haranditse ko igiharuro 3, harabona amanereka bikabatangaza, kubera nanje nahishuriwe n'umukama impamvu icyo giharuro 3 gisigura ubutatu bweranda. Ababa hafi yanje abo bipfuza kuraba icyo giharuro 3 bozombaza nkabereka ku kuguru aho icyo giharuro kiri, kuko si hepfo y'ivi niho hari icyo giharuro 3 gisigura ubutatu bweranda. Kandi nari narigeze kubirota, mugabo sinabyitaho, ariko ikindi gihe ngiye kubona mbona cya giharuro 3 kiriko, kandi nakibonye icyo gihe ndi kumwe n'abavandimwe banje, birabatangaza. Rero Yesu iyo yagucaguye utatowe nka kujya abapasitori n'abapadiri batogwa, Yesu aguha ibimenyetso bifadika kugira umwizere. Nicyo gituma iyo ntakoze ubutumwa bimvuye ko mbura amahoro no kurota nkarota ibidashoboka, bikanyereka ko ndi kubabaza Yesu. Bana b'Imana rero,
dukunde Yezu Kristu, tumwizere, tumwizigire, tube muri we nawe abe muri twebwe. Haleluya, amen. Aha, reka tugende kuri 5:7 havuga ngo nk'uko data yantumye, kuko data yantumye ari muzima, nanje nkaba muzima ku bwa data. Ngo data yamutumye ni muzima, ngo na Yezu Kristu ari muzima ngo kubera ise Imana data ubutatu bweranda. N'ubwa mbere mazi haciye imyaka myinshi, n'ubwa mbere mvugiye kuri kamera ikijanye n'icyo giharuro gatatu kiri ku kuguru kwanje. Rero abana b'Imana, Yezu Kristu ubu mubonye ababonye Imana data. Bajya rero bavuga ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo Yezu ngo ni Imana. Iyo Mana nyene niyo yiviriye mu ijuru. Uri kurapinga iby'Imana yagize yemeye kuva mu ijuru kaza mu isi, uri kurabipinga kandi avuga ati cyangwa se Imana ivuga iti uwundiye azoba ubuzima budahera. Izindi nyigisho zo ku ruhande zo kuvuga ngo yango nta mpamvu yo kuvuga ngo Yezu ni Imana, nukuri iryo dini rivuga uko ntiriba ari dini by'ukuri. Twaba tuvuga ko n'abayisilamu bapinga Imana, bagize iki nako bapinga Yezu, batamwemera, ariko abayisilamu beshi barabishira no ku social media bakavuga ati Isa kama ni sinzi ukuntu babivuga kujya bapronosora icyarabo cyabo, ariko baravuga ati Yezu ujya nyene ntabwo atandukanye na Muhammad, kuko n'abasilamu ngo ntibazi nimba Muhammad ari mu ijuru canke atari mu ijuru. Ariko bambabarire kuba ndiko ninjiye mu by'abasilamu, mugabo gusa abayisilamu baremera Yezu, baranavyigisha bakavuga ati, abashehe barigisha bakavuga bati si bose, ariko nkuko no muri Gatolika kumbure hari n'abapadiri batovuga ukuri, ariko aravuga ati abatemera Yezu n'akazi kabo. Yezu niwe wenyene ashobora kuzinziza abantu mu bwami bw'ijuru. Haleluya, amen. Niko n'uwufungura aba muzima ku bwanje. Ubwo rero Yezu avuga ati umufungura, ubonye uri umubiri wiwe akanywa n'amaraso yiwe, aba yumva ko yakiriye Imana data. 5:8 hakavuga ngo uyo rero niwo mukate wavuye mu ijuru, ntumeze nk'umwe basokuru barya hanyuma bagapfa. Yezu aravuga ati uwo rero niwo mukate muzima wavuye mu ijuru, ngo ntumeze nk'umwe basokuru barya bagapfa. Murazi mu gihe Abanyisirayeli bariko barava mu Misiri bakajya za mana, barazijya mugabo barapfa. Mana yari yo guhembura imibiri yabo, mugabo ababyizera byabagirira akamaro, ariko abatabyizera murazi n'abatora byinshi ko bwaca byabuze. Rero ngo hajya bajya barabijya barapfa, mugabo uriye umubiri wa Yezu Kristu akanywa n'amaraso ya Yezu Kristu ntazopfa. Bariya bariye biriya abapfanye ibyaha bazotorana umuriro udahera. Abariye biriya babubaha Imana bakagamburukira Imana bazotorana ubuzima budahera. Akarongo ka nyuma karavuga ngo uyo rero niwo mukate muntu uwurya uyo mukate azobaho imyaka yose. Urya uwo mukate azobaho imyaka yose. Akanyuma rero kavuga ngo ibyo Yezu yabivuze yigishiriza mu isinagoga i Kafaranawumi. Ibyo Yezu yabivuze yigishiriza mu isinagoga i Kafaranawumi. Uyu munsi rero Yezu abivuga ku isi yose, byakwiye ku isi yose. Dufise amabibiriya byanditsemo, tuzi ibyo Yezu yavuze. Rero bana b'Imana dukunde Yezu, nimba waratakaje amasakramentu
gerageza wongere ugarukire Yesu Kristo ubane nawe mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen. Turagusenga Yesu turakuninahaza.